Ndabaramukije bakundwa ni Fabrice MANIRAKIZA. Welcome to Buja City Plaza. Nkangure ndabipfuriza umwaka w'ibihumbi 2025 tugira dutangure uzobabera umwaka w'ivyiza, uzobabera umwaka w'imihezagiro, uzobabera umwaka w'amahoro n'amahonda n'amahera, novuga ati n'imihezagiro itagira ukwingana mu byanyu no mu banyu. Now nkuko mubyibonera rero ngaha duhagaze muri cya kibanza tugira twubakemwo Buja City Plaza, isoko rikuru rya Bujumbura, novuga ati isoko rikuru novuga ati ry'igihugu, murabibona muravyiyiziye. Rero ngaha mu nzira yo kubereka raba aho tugejeje ibikorwa, twagiye turabibabwira ko turiko turategura ikibanza, twaratanguye novuga ati tubomora ibyari byarahomvukeye, twarasubiriye turabyegezayo, none raba ubu turi muri terasma novuga ati ya faze ya mbere. Twarabibabwiye kandi ubu tubibamenyeshe, ni projet yagakura, ni projet tuzokora mu mafaze agera kuri 6. Hariho faze ya mbere ya complex izoja ngaha, nico gituma ubona turiko turahategura neza. Hariho faze ya kabiri ya complex izoja ngaha, nico gituma mubona turiko turahategura. Hariho na faze ya gatatu ya complex izoja hajya hasanzwe hari amabisi, turayigize iya gatatu kugira ntituhungabanye abantu kuri uwo mwanya. Bisigura kati tuzobanza kubakiza imbere yuko tuja kuri iriya. Ikitibagiwe n'iriya zone mubona hariya aho tuzokubaka complex imwe zibiri, hanyuma hagati twubakemwo ya etage igeretse inshuro 30. Mwaravyiboneye ku bicapo, ni projet yagakura. Mwaravyiboneye ku bicapo, ni projet twifuza kwigarukana icyubahiro novuga ati n'ubwiza bw'u Burundi bwacu, kandi akaba ari projet twamaze kubabwira ko ari projet y'abarundi. Twarabibabwiye, twarabiberetse, tubirimwo. Ni projet izofinanswa n'ikigega cacu nk'abarundi twese cha One Africa Investment Fund. Twagiye turabibabwira, n'ikigega cabotse, n'ikigega kibandanya cyuguruye, n'ikigega kizobandanya cyuguruye, n'ikigega giha akaryo uwari we wese, abari umurundi ari ngaha mu Burundi, abari umurundi ari hanze, abatanguye, abahagurukanye niyo nk'ubwa mbere mwaravyiboneye. Fundraising campaign ya mbere twarashoboye kwegeranya amafaranga yaba miliyaridi 4, twarashoboye kwegeranya amafaranga yaba 500,000 by'amadolari. Aho ni mu ntango, mwibuke eheraba n'ibikorwa ntibiraba, kandi icyo nobabwira cyo ni cyuko ajya amafaranga twegeranije n'ubu aracari mu byo bita receiving accounts. Bisigura kati amafaranga aracyugaranye. Rero bakunze kubaza ibi bikorwa byose biriko birakogwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma inzego zose zikigega nizamara kujaho, niyamara kujaho abahinga bashoboye kumanaginga ari amafaranga yacu no kubandanya twegeranya n'ayandi kugira ibikorwa byacu bigende neza, Ubaka Nation Group izobona kugenda ivuga ati raba hongeze bandanye finance kujya twavyumvikanye. Ubu rero abamaze gutanga ibitaye yabo bajyame basinzire, bumve yuko amafaranga yabo ari protege. Amplice yico nkuko twigeze kubibabwira, abaje ubwa mbere twaramaze guplace amafaranga ya mbere mu kuyashira mu cyo bita matise do trésorerie muri banki nkuru ya BRB. Bisigura ati abamaze kuza ubwa mbere kugera kuri ya tariki twababwiye ya 16 bazoshobora kuronka agasununuzo canke amaintere yagiye kurumva. Rero n'umugambi w'iterambere kuri twese, twarabibabwiye. Rero n'umugambi unezereye kuri twese kuko ubu vuba bwango nkuko mubibona turiko turabitegura, ni za nzego z'ikigega zamara kuja, ni twamara kuhategura neza tuzohita dutangura faze ya mbere. Rero mubandanye mudusengera, tubandanye dushira ingufu hamwe, tubandanye dukorera hamwe, twihe iteka nk'abarundi. Mu kwiteka nk'abarundi n'ugukora ku ntego twihaye yuko mu kwezi kwa mbere dushobora gutangura ibikorwa bya faze ya mbere. Nkuko mubibona kukivitugumako murabyibonera, ni mu nzira yo kugira dukore novuga ati ibintu biryoshe bibereye ijisho. Kuri iyi faze ya mbere nyene twarabanje tugira maitide diso, hanyuma tugira ico bita note do calcul canke dimensionnement. Hanyuma ubu turiko turafinaliza ama design tuzosohora vuba cyane, turakora n'amadevi. Iyi faze ya mbere izodutwara amafaranga yababa
imiliyaridi 53. Urashobora kuca wibaza ati none ko mu kigega atarakwira bizogenda gute? Ndabwira ko ubuhinga bwacu nubwo kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya mutoyi. Bisigurika tukitangura tuca tubandanya IPO, Initial Public Offering. Bisigurika kubandanya twegeranya amafaranga yo kugira ibikorwa biha iteka abarundi bene wacu, biha iteka umurundi, bibandanye bija mu ngiro. Rero kujya natangwe ndabibabwira tubandanye dusedukana n'iyonka mu nzira yo kugira twiyubakira Burundi bwacu, dushigikiranire, dufashanye, twihiteka hari mu Burundi bushinga icumu mu mashinga. Mbandanye ndabashimira rero, ndanabipfuriza umwaka wa 2025 uzobabera umwaka w'imigisha, hanyuma uzotubera umwaka wo kubaka Buja City Plaza, abene gihugu baronka akazi, leta igwiza amakori, novuga ati twese twibandanize mu iterambere. Thank you very much. God bless you all.